murakoze kuntiza kakanya kugira ngo ngire ico nterereye kuri iki kiganiro c'uburongozi bwiza n'intwaro ibereye. Nza guterera nk'umurundi nk'abandi, sindi umunyapolitiki kandi sindi muhinga muri kahise. Mu bisanzwe ibi byo gutwara neza, ntabwo mubwende ibi byo gutwara neza, byo gutwara bikambe gutwara gusa, kuko gutwara neza biragoye, ni icifuzo. Byatanguye kera ngira ku Burundi bukibaho, harabayeho intwaro zitari nke twaciyemwo. Hari intwaro zava ku Mana, la monarchie yava ku Mana. Burya abadutwara ico gihe twabyuka mu gatondo batubwira uw'Imana yashize imbuto mu ndoki niyo yaca dutwara. Harakurikira abakoroni, oya hakurikira akagwi k'abantu mu gifaransa twokwita oligarchie, naho kari gafise intwaro yako. Harakurikira ibi by'abakoroni nabo bafise uko badutwaye. Harakurikira bico bise monarchie constitutionnelle, no kuvuga bibisunga ibwizwa nshingiro mugari bya byacami. N'iyi ntwaro rero turimwo ya Republika, aho hose twagiye dutwagwa, hari habadutwara no gutwagwa. Abantu batwaye nkuremwo abubu, ngira nkuremwo abubu, abantu bagiye badutwara bagiye bakoresha inguvu. Gukoresha inguvu rero byatumye abanyagihugu bavuga ati natwe turakeneye kuva mu buja. Baguma rero biyunganya bisuganya, barava mu ntwaro z'ubucakara, baraja mu ntwaro zimeze nk'izo nyene z'abami z'abatware, baravamwo baraza no mu zindi gushika none munsi. Abantu bamye banga gutwagwa nabi naho bitarahinduka uko bavyipfuza. Akona goma nako nyine kwanza ukavuga abantu badutwara bamenye ko ibintu bihinduka burya. Niho cyadutwara neza bamenye bakumva ko ibintu bihinduka. Rero yanatubwiye kandi ko intumbero nyamukuru mbe n'abaremeje ikiganiro babivuze no gushika ku burongozi bwiza no gushika ku ntwari ibereye kugira ngo tuje mu iterambere. Ubu mbere bagashimikira kuri imyaka y'ibihumbi 2040 na 2060 ko babitubwiye ngaha. Rero wavuze ati hari ibyo nabonye nivyo. Cewe narakoranye n'abaperezida bashikindwi barongoye igihugu. Mbere nongera ndagana n'undi mu president hatandongo yitwa Bagaza, twaraganiriye kenshi, yarambwiye bitari bike. Amareta yo n'injojo njyane nka 30 canke 70. Twaraciye no mu nzira zitari nke kugira turondera umuti nkibi inyi bariko baracamwo ubu. Kaje mu bintu by'amakudeta, uwo muturanga ntaco wazanye ntiwabaye umuti. Aho yateye ingorane gusumba, turaca mu bintu by'ibiganiro, turaca no mu negotiation. Hari ibyo twashitse ko bitari bika amasezerano, aha makuru twovuga nk'amasezerano mu bw'abarundi, bwirizwa nshingiro ryo muri 1992, hariho amasezerano hagati y'imigambwe na leta muri 1994, hariho ibyabaye hagati n'amashinga amateka na leta muri 1998, hari iby'amasezerano y'Arusha, nibi byose turimwo. Ivyo byose rero kubera cya kibazo c'uburongozi butabari bwiza, kubera cya kibazo c'intwaro itabibereye, ndaho twashitse. Nagomba mvuge rero ko ngaha nituraba nabi naho nyene, nituraba nabi ibi bya 2040 bivugwa ibi 2060 haraho bitoshoboka, ibi haraho bitoshoboka. Mwicare mubizi
nk'umuntu yotegura aya matora nabi ayatwimirije uyu ariko avuye amatora nka muntu yategura nabi aya matora akaba nk'ayandi yamya kwega induru mwoca umenya ko yandi matora azo mu myaka 2 izokurikira azogenda nabi mwoca umenya ko yandi azo mu myaka 3 izokurikira muri 30 azogenda nabi ayo 34 azogenda nabi na 35 azogenda nabi ayo yose nagenda nabi rero hazobasigaye imyaka 5 ngo tube ampeye emerge mwumva bizoshoboka tuzoba tukiri muri izo nduru nizo tuzoba turiko turaraba ingene twozivamwo je namaca mvuga nti twogira imana ahubwo tukazoba turi ngaha turubu vyopfuma vyo muratwenze vyopfuma hamwe iyo leadership itohinduka na ya governance yariko irabwitohinduka vyopfuma turi ngaha turubu nzomumbarira n'abangiriho rero byatewe n'iki cyahanini byatewe cyane nuko abantu twikunda cyane kwikwegerako mu gifaransa no bwandi intérêt secteur égoïste burya abantu barakunda kwikwegerako sinovuga batwara gusa burya n'abatwara imigambwe barikwegerako ndamaze kubabona cyo navyo narabibonye batwara amashiramwe yigenga uko batwara n'imenyesha makuru ko n'abanyagihugu bafise ububasha bumwe musanga ako gatima ko kwikwegera ko karahaba rero burya ikintu nyamukuru mbona abantu bobandanya bihatirako ngayimpenda heje kuvuga ati professor ngayimpenda heje kuvuga ati burya conflict irahera nivyo ntiyabeshe uko nabibonye kuco twita ibyatumye tujyana abahutu bari bafise ingene babibona ingene babivuga byaraheze abatutsi bafise ingene babivuga byaraheze imigambwe reka mvuge mikenya numvise indi sindayumva neza imigambwe nka iprona Frodebu CNDD FDD paripehutu yahindutse senere uno muzi uko babibona ndabizi naravyumse byaraheze twakibibona uko mu gihe tutazoba turumvikana sur la nature du conflit burundais iyari iyo turiko dutorera umuti abatutsi bakibaza ko ariko arondera umuti w'abatutsi abahutu bakibaza ko ariko barondera umuti w'abahutu abakenyezi bakibaza ko ariko arondera umuti wikumirwa ry'abakenyezi ugwaruka rukarondera umuti wo kwirukana batama nka twebwe turacari ku rugendo dutegerezwa kumva ko dukeneye gushinga mu Burundi intwaro ibereye nyene bariko baratwegisha aho umuntu wese yumva ko atwawe neza uko ameze kose uko abaye kose uko yitwa akumva ko twayeho neza akumva ko yishira kizana yumva ko atekanye iyo leadership rero kuyigisha kurondera ikigishwa abanyagihugu bakabaho babana neza mu budasa bwabo bavuze ko budasa ari bwinshi la diversité ni bwinshi hari abahutu hari abatutsi hari abagabo hari abakenyezi hari abari mu migambwe hari atari mu migambwe hari abatunze hari abadatunze hari abize hari abatize yaba bose n'ubudasa n'ibindi ntadondaguye abo bose batezo kubana muri iki gihugu kandi bumva ko bafise ijambo nabo nyene atari nusu batezo ko abanyagihugu bategezwa kwijukira bigenze uko bumva ko batwawe neza bakabana neza bazoca bijukira iyi migambi batarumva ko twese turabarundi dufise uburenganzira bumwe tutarabyumva mumenye ko iyo migambi yose yavuzwe itazoshoboka bamwe bazoyubaka abandi bayisambura rero bavuze ko dufise umwanya muto mpape ndaba ngarukirize ngaho rero mu bindi byatumye ibyo bipfa bya leadership nabivuze
ni ibintu by'inzego zitigeze d'abord duhere kwibwizwa nshingiro kuva muri 92 tumaze kugira amabwirizwa nshingiro ashika 8 murumva ko kamara amazi 8 bwirizwa nshingiro hariho n'amabwirizwa y'ababirigi atarahinduka. Ibyo rero bica bituma n'inzego zigoyagoya nayo ba leadership nayo ba leader bagoyagoya inzego amaguverinoma nka mirongo hagiye hafatwa rero ico no kwita mu gifaransa de demi mesure de demi solution twibaza ko ari des solutions. Uburoro ni bwinshi na nibi bya 2040 ibya 2060 uzosanga ari demi mesure demi solution bitabaye inyishu tuticaye hamwe ngo tubanze turangire twobishikako. Rero ico kugwa yabane ati quelle gouvernance pour atteindre ces objectifs de développement 2040-2060. Icambere ngaruka kuco Professor Ngayimpenda yaje gushikiriza. Icambere cihuta no kubandanya abantu bigishwa. Kubandanya bivya formation kandi abantu bavyitabe. Hari nk'abantu batumirwa ntibavyitabe kandi babikeneye. Bagaza ngo barabizi sinzi wavuze ati il ne faut pas vivre de l'illusion ngurazi cyane atavyuzi. Ahantu mva twiga ibintu bitari bikenda tutari tuzi n'abandi babizi byose. Aho batitabizi na. Byabizi byose ibyo teko turiga. Abantu nibaza baritaba inama batanga ivyumviro, wowe ukavuga aho uhagaze. Hari umuntu aheruka kwandika igitabo yitwa Rugigana. Abantu baragiye baramutarukira ko baravuga nawe yababwiye ati namwe vuga ibyanyu kuri ndadengene yapfuye. Nta uramubeshuze. Bavuga gusa ibyo yavuze ngo nibi ngo sivyo ngo nta uramubeshuze. Rero kwigishwa kwana twigisha kwitaba amanama cyane cyane abakiri bato bo ntibaramugara nkara muramugara simura bariho ngaha bigishwe kandi babifate nkankamako kugira dukire bazemera bakigishwa ntibagira ibyo bwishime kuko mu byatwishe sinakivuze n'ubwishime bwarimo. Cyo ni cyambere icyakabiri burya twarinjiye mu ishure rya demokrasi. Nubwo ko twaginjemo cyane cyane muri 92 kuko iryo bwirizwa nshingiro ryabaye muri 92 ryagarukana intwaro y'ibigambwe myinshi mu Burundi kandi imigambwe myinshi yarabaye ubiriho 37 umenga niba atari 6. Iryo shuri rya demokrasi twinjiyemwo ngitura hari byinshi tutarumva. Abantu ntibarategera neza nk'abanyamigambwe ntibarategera neza yuko ushinze umugambwe ubugiye gufasha kugira ibintu bihinduke. Namba ndabivuga abanyamigambwe gaca bantarukira ko ariko nzokwama ndabivuga gushika bahinduye ingendo. Ushinze umugambwe kirazira kuza gusega uwundi mugambwe uca winjira muri uwo mugambwe aho kuja kuwusega uburi kuragorana ngo ufise umugambwe atawufise bakaza ngo ari 36 atagihari. Rina n'amatora ntiyegereje uzumviriza. Hari umugabo uzofise programme avuga ati zenzo hindura ibi. Uzoma ngo jewe ndi hariya ngo shikiriya. Reka tuze turindire tuzoraba. Ico ni iyo ni intamba mikomeye muri bitiko turavuga bya leadership et bonne gouvernance. Dufise imigambi kigoyago ya mwene uko mukibazo ngo ibintu bizohinduka ntibizokunda. Abantu batowe ntibaramenya ko batowe batoye n'abanyagihugu bazi yuko bashyizeho n'umugambwe wabo canke yaguze erega harabagura mbe murabizi ko harabagura harugura akamukoja kuri liste canke akagura n'ikindi kibanza akakigura none waguze n'urucuruzi utakudandaza wewe muhamahera ngo agiye kurangura imigambi y'igihugu agaca yidandariza kandi president yabivuze ati abantu bose twashinze amahera baguma badandaza. Hari n'ikindi yigeze kuvuga yuko aho yashize amahera yose ya leta abahari muri iryo shirahamwe bayagize gwabo umwaka uheze bakevaliwa barungutse bagaca bagabura nka kumenga n'intuze ni umenga ni na maxio bashizimwe ari amahera ya leta.
rero abantu batowe bakumva bati twaratowe kugira duserukire igihugu n'abanyagihugu cyane cyane abashinga amateka n'abasitanteri n'abatogwa ku mitumba n'abakenguza amateka bamenye ko batowe n'abanyagihugu baserukira abanyagihugu badaserukira ubwoko bwabo badaserukira imigambwe yabo batiserukira baserukira abanyagihugu ko babavugire ugasanga amateko mabi ariko aratogwa ahotora abantu nayo batoye ntakurikizwe bagahora cengo bari byo ndiko ndaraba biriko biraba muri aya matora biriko biraba abashinga amateka twasize imbere bakaguma bahoze sinzi cyo bariko baraserukira mu njamake rero novuga nti izi nyigisho zizotuma abanyagihugu bagiye gutora benshi bagiye gutora bamenya ko bagiye guhindura imigambi mibi inzego mbi abategetsi babi abarongozi babi bashiraho abarongozi beza n'imigambi myiza bamenye kandi ko bafise ubasha bwo kubirukana yega barabufise batwaye n'abarakwirukana sindiko ndavuga abaharu ubu ntagiye uza kumbeshera ndagira umbeshera ndabazi mwebwe bamwe mvuga abategetsi bose batwaye nabereka no mu mugambi utwaye n'abarakwirukana noje ntibanyirukanye banyirukanye utwaye n'abarakwirukana banyirukanye kubera naze kuja mu matora kabiri kose ti ari genda wewe navusura tuza alors umunyagihugu amenya ati jewe nije nkomoko y'ubutegetsi kuko adatoye umutegetsi ndi yobaho mukuru w'igihugu ndi yobaho abashinga amateka ndi bobaho n'abajya bandi bose ndi bobaho amenye ko ari nkomoko y'iterambere atarimye atoroye adakoze imyuga yose adacuruje ngo ya myuga yose nta kora iryoboneka nta taxe yoboneka nta woduhideni nta woduha n'imfashanyo ivyo biva ku munyagihugu ariko ntavyaramenya azi yuko abonye mustanteri kabona bura matacha aca yibaza ngo byose ngo ni wabitegeka ntazi ko ari yamushizeho no kumuhemba ari wamuhemba ntazi ko ari wamuvuza buryo umunyagihugu nico gituma izinyigisho zikomeye kandi ari préalable kugira ngo le leadership iboneke kongera aboneka bonne gouvernance ishoboke nta yihari hamijya migambi izoshoboke bidahereye aho ya migambi ndizoshoboka hanyuma rero habeho no kwigisha abantu sinzi ko twoshinga ishure ryo gukunda ibikogwa burya abarundi bakunda kujya ivyo batimbuye cyane mu batwara barakunda kujya ivyo batimbuye kwipfuza yuko aho ishure yo kundisha ibikogwa umuntu wese akumva ko tuza kujya ivyo yabiri yakuya niho yobibungabunga neza azi ko byavuye mu nguvu ziwe yobibungabunga neza rero ngashimira abadutumiye ngashimira duha ikiganiro abatu twakoranye na mwebwe mutwumvirije mukaduterera gaterera muri iki kiganiro kugira bazosubira gutunganya ibiganiro bamenye neza na neza aho bazofatira aho bahera naho babandaniriza ko nitwaguma muri ibi ngo turateye imbere dutwara neza ibiki ndabisa amakenga yuko tuzohava dusanga twaheze mu nzira murakoze.